Okay. Arafise umukenyezi yamuhenze kuva kera kuva taranubaka. No musa ni nawe yamusambuje nakubwiza ukuri rero. Oh la la. Ubundi we ntakosa afise ikosa rikuru rifise umugenzi wiwe. Mfise n'amakuru yuko amazimisi bariko baratekera utuntu. N'umumama atari mwiza kunda n'ibintu cyane by'abapfumupfumu, ibintu by'abarozirozi. I don't care jewe kubera ko just ntinyabarozi kuko I know me. Ndize kandi ndiyemera yuko jewe nta murozi n'umuyo ntera ubwoba. Kuko ubundi ndafise n'ubudahangagwa. Kuko umurozi nico gituma je ntarapfa reka. Cyo gituma n'ubumva ngo ayi gucyanya abaganga bakabura ivyo ngo mgo simfa. Jewe unyivye ni buhomba kandi undoze ni bupfa. Kandi je maze kujya amasumu menshi cyane. Tureke bijya byabiri maze kujya amasumu menshi cyane. Yahize imyaka ingahe sine irikiragereza kuri 5. None ubona ndabiki. N'umuganga yigeze kunyakirambye ati none ubu mutu uri kurafata ko kumengo urafise ibintu wonona mu mubiri wakoresheje ibangiriye. Ngati mane je nzi kwigisha abadokiteri. Kurongora kwanje. Kwari sinabwiye kugira ngo nongereze inyigisho. Ka ni nkuko no kugenda ko iyo ntiyagiye kugira ngo nubwo yavuga ati je reputation yiwawe ati byo bigishije warigishije ntiyagiye kugira ngo bisambuke. Oya no kuri rero gusa nabashaka kuvuga ngo ngo nawe nyene ngo nyimba ngo byaramunaniye. Nacho bitwara je ndabandanya ugomba kwigukiga udashaka naho nibindabo muri senaye twaragiyeyo rimwe kabiri turagenda nandi turunguruza rimwe kandi ivyo ni bisanzwe urazi niryo ko sarafise kubera umuntu arenze imyaka 30 kuja kumviriza umuntu deje ambo twarigeze kumuganira ko enjour si kuvuga ngo namabanga ariko namumenera hari ibintu usanga bidasobanutse we nyine ubwo yarambwiye ati uyu muntu si mwiza kubera ko hari ikintu yankoreye mu buzima kuva nkiri umujene nanje ubwanje ntakunze yani inama zicara amasaha 2 turafata turamushira muri liste noire turamubloka partout. Bon munyuma rero niho nahavo ya Petro jour ndagenda kumutora ku kazi mbona wa muntu asoye kumutelefona kuri ya telefone ngire kwa mblokamwo cyaravuga ati mana no kuri rero jewe aba bantu babiri ndabaguhereje jambo rimwe namubwiye ati uyu muntu finale ya byose azogusamburira urugo umugore yakirira mu cyumbi wanje suwe akinjira mu cyumba je ndi muri mission n'abacaza akaja mu cyumba fise na n'umutemu avuga yuko uwo muntu yigeze no kuzana imiti muhira bagateka imiti ushika naho umuyaya je waje aheba kaza kagenda kavuga ati singoma ko boss apfa mbona kubera ibintu biriko birakogwa na katanga teka jana mu cyumba teka bajana mu cyumba kubera ko bazi ko ndi muri mission abanyamugore se umuntu mwiza uwo mugenzi wa muhano yari umuntu yigeze kunefana abonye kuri stati warambye ati uri sure ko uyo mugore mukiri ku muti kubera umuntu mbonye yamushize kuri stati no jambo yashizeko ni diamond yazanywe mu isi kugira ngo isambure ngo sone ko atarwambira asambuye nawe nawe mubwenda mubwira ati uyu ntiyamusambuje n'uyu ntiyamusambuje n'uyu ntiyamusambuje ngo wese umuhitiramo abagenzi okay jewe ngo narikomeje ngo je ngo ndumusenzi ngo je ngo bimeze umugore w'abandi amufashe ngaha gutya none mufata mu mabere nkande Erea mufashe sina yama ari kureke si la ba shia cyo sino janga ngo nihagarare ko cyane gose hari utuntu twishi yakoze ngo ari karankomeshe inagamba navuze ati siniyemeye mugabo navuze ati hari undi mugabo yobibona ibi ukasanga induru ziradutse mugabo ivyo byose ngo yari program yo kugira ngo ankomeshe ajasanga sinkoma uzogende kumurondera niyo batari kumwe na ya shetani nakubwira yiwe kubera barakunda ko bari kumwe kenshi denye maho numvise bampa bakuru ngwana ngo umunsi ho nguracyunga ngo birwanye mu biro kuva mu gatondo gushika ku mugoroba baza yuko usanze ari muri mudu nziza atawe niyo diamond yiwe ndazi ko yo guha amakuru meza mugabo ico nazi ico toronka gusa nuko tokwigera ronka ivyo yo hava vuga ngo twarapfuye Dico Entertainment. Hello ladies and gentlemen, hope you are doing well guys. Nakuturashima ndiho niwa dushoboza abikora umunsi ku munsi twenyegeza day by day, of course entertainment hasi hejuru mu biganiro nk'ibi by'akarorero cyane bya bindi muvuga ngo kora ibiganiro byubaka bya bindi bitanga intererano no ku gihugu. For sure ni wa muhungu wanyu ndi kuri yole onse de Sandra Dr. Blob aka Dico aka the ambassador. Nongere kubakengurukira ndabashimire ku rukundo mutwerekana ntajyo mu kubandanya mubana natwe mu gusiga ivyiyumviro biciye muri comment yamara kandi mugasharinga kugira bigere kuri benshi. Wowe uri kuraba kino kiganiro utaragira subscribe ntaco biba bitwaye yamara wari kubura umuhigo cyane mu gihe cari guhora wayikoze kugira uzohore wironkera ibiganiro nk'ibi noneho ukabironka mu bambere. Umuntu nakiriye mushobora kuba mwari mwamaze kumukumbura kuko
yuko bakubwiye inzu y'ibitabo muri relationship counseling wumve uno mugabo yitwa Renine Mana ariyo, ariko kandi unamwumve mu bindi vyigwa vyinshi n'impanuro zijanye nibi na biriya mu kibano ivyo abandi bita society. Nawe nakiriye ubona yuko yagarutse ameze neza nk'umusore kabisa abushitse. Umukigati Umusore papa mfise abasore babiri bakuze harimo no mugwanira ku nkumi. Oya umusore wanse ko tukwita umusore. Iyo umusore bisigura kuba ufise umugore kuba udafise umugore nabo bawe ariko ukaba ndumupapa nako kanuni nashatse kabisa wemange ni nako tuba tukwakiriye ubona yuko habuze gato mvuge ngo assalamu alaikum Abdul Jabbar bawo ntaco byo bitwaye kubera ko wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh general wa muisira mu myaka ishika kuri 5 oya ubundi burya isi nkijijwe kera cyane nkijijwe muri 2014 2015 gutyo nigaze kumva nkuru nibaza ngo ni ibintu byirigara byo kubesha warigeze kuba umusiramu nyene kandi ngo wana to yazane mu musigi to yazana n'abapane ko baraza gusara hariho n'abantu benshi rero batarabimenya ko noba naravuyemwo uno munsi bakinyita Isa yego ubundi zina ryanje ni Isa bin Maryam witwa Isa nirako bimeze kabisa nenda bivuze kubera ka kantu ba washizemo wambaye ukabona kagwemwe neza ukaburi fit ariyo mpamvu navuze ngo umusore uri fit kabisa waga style tw'abantu ega ubundi mu bisanzwe iyo mpuzo bavuga ngo niza abayisilamu siza abayisilamu niza bo muri biriya bihugu by'abarabu hariyo nizo cita ngo ni Pakistani nigenda cyazambara haja no gusenga wanashaka ndazambaye Pakistani uretse gusa ko nazigabanije yego mugabo bazambara kubera ko urabona kujya kuntu nk'ibi byo kwitandira n'iki banki imisenyi ko baja mu kujya kuntu mu madesert n'ibiki n'ibiki ubundi mu barabu bose uri mu Islam cyangwa mu Islam urambara urazamba aka kantu twagafashe nabi hano hari mugane wawe ikintu tubona nk'ico canke amakanzu y'abamama ubwo nyene bakihutira kubona tuno muntu n'umuntu musira amadira bose amadira kera n'abagabo y'abayisilamu voilà amadira y'abayisilamu ni kanzu no yambara wese gusa ko no yitwara gusenga mukabo kenshi no muhiranda na yambara da nkashobora gutembera hato na hato no kukazi nkagenda gusa kidogo okay n'umwambaro mu yindi myambaro isanzwe no twambara jeans tukavuga tuti ni ingande ze ni Tanzania zigananza ni impuzu z'inyarabu yego byumvikana cyane kabisa nuko biba bimeze nibaza ko nakano kantu baba bagacakiye uno munsi ntabwo tugarutse mu buryo kumbura abantu bari bitezemo ariko kandi nta nubwo tuja kure yamara no munsi nakirere nine Mana ariyo muri tubigenze gute mvuza ko kantu mashatse kwibukiriza yakaranga muntu ya nyayo umuhige wewe uza kumara kino kiganiro kubera ko byanka by'abakunda nizera yuko muza kugisaruramwo byinshi sivyo gabwana Renine Mana ari jewe narabivuze kandi ndabisubiramwo natanguye uno mugigwa kwigisha mu mwaka wa 2010 yego nakunda cyane gose ibitabo byijanye n'inyigisho z'abubatse cyane bakundana bisobanura ngo rero nagiye kurongora muri 2018 urumva ko imyaka yari iheze ntangura kwigisha muri 2012 2013 hanyuma rero kuvuga yuko je nababwiye yuko kurongora kwanje kwari tunabwiye kugira ngo nongereze inyigisho eka ni nkuko no kugenda ko iyo ntiyagiye kugira ngo nubwo yavuga ati je reputation yiwawe ati byo yigishije warigishije ntiyagiye kugira ngo bisambuke oya no kuri rero gusa nabashaka kuvuga ngo rero nawe nyene ngo nyimba ngo byaramunaniye naco bitwara je ndabandanya ugomba kwigukiga udashaka naho nibindabo biba bisanzwe rero ariko gusa imbere ko twinjira nuko nagomba kubashimira cyane nabonye benshi baratahuye uretse ko genda soma ama commentaire hari abashika kuri batatu gutyo nabone nabakurikiranye umwe wese inkomoko yiwe ego narabonye inkomoko zabo abo batatu menga ntibabivuze kumwe n'abandi benshi hari rega hariho ijambo ry'Imana rivuga ngo abana b'Imana barashengeye ariko shetani nabashingirana nabo hari umuntu ashobora kudomeka nk'akantu kugira arabe ingene bigenda basi kugira basi donc basi sinzi kurabona nk'ubu sinzi ko birashika ngo ukorane n'abantu nk'umubosi wawe hakaba nk'umuntu donc ashobora nk'ubu nko kumuponda we wumva yego nubwo wabonye ko yadekonye uramushigikira kameme yego nivyo niko bimeze yavuga ati twubaha abaganga ni nako bimeze papa wayo dekono gacuza kuvuga ngo yanga urumva ngo n'ukuri nimbwa ngo umuntu burya nico gituma abantu kenshi bakunda kugira imivumo
ari ibintu twe tudaha agaciro kandi byakagombye kugira agaciro umuntu uko aba ari kose no kumubahiriza rero bajya nabo barafite umubosi wabo petetre bavuga bati oya reka tukavuga ku petetre hajya nk'abajya benshi zora bajya babigize kujya ndazi yuko wo checking ama telefone yabo bagize screenshot kugira ngo barungike iyo tanke bashaka ego iravana nuco munabashaka ariko barabonye uko umugunya mwinshi je ndavye comment benshi barakengurutse ikiyago wagize benshi baragutahuye kubera ko twabikora nkuko menga wasa n'ubazwa ati kumenga ntibitahuritse bino bintu ariko abantu bobo bivanye n'ibintu wagiye urasigura bo baravyakiriye usibye ko wa mugani wawe harimo nk'abatatu canke n'abandi basa n'abatabibona kumwe nawe ariko kandi navuye nibazare nine simpaka bose ngo mubyumve kumwe oya simpaka bose gusa ikintu bamwe nashigikiye ko nikindi yavuga ngo ururimi rw'umwe rukamwa yera jewe si narabavuze ati sinje ngaho kugira ngo mvuge amakosa yakoze sinje ngaho kugira ngo nisigure ariko kandi urumva no kuvuga ngo sinje ngaho kugira ngo ndanabura ko iyi nta nubwo ari sentare oya si sentare muri sentare twaragiyeyo rimwe kabiri turagenda n'ahandi turunguruza rimwe kandi ibyo nibisanzwe nubwo uvuga ati abikwemereye akaza tukicarana navyo no vyeme aje bitwaye gutanga ikiganiro uri ready ko nkubavuze ati duhurira nujya mugabo mu kiganiro wo kwemera ko bazanye uriye meuri ya munyokuru wamukuye hehe bararite wahehe ahubwo twazanye n'uwundi mu mama w'umwanalist uriya munyokuru ego dukorana ikiganiro ico nabonye n'ubundi cyateje comment nyinshi kugeza igihe nawe uvuga ko pati none uwo muntu mumukuye hehe je ntawe narinde ubundi abanalist bo muri abakoci ko ndigara wa mama barahari hero batantine Jackie hariho bari aba mama bamanisha hariho bashobora kuguha ukuri kw'ibintu musanze bajya naratoje nsanga ngo umuririmbyi wa gospel jata n'umuririmbyi yitwa Josh ntawe ndi prem ese ubundi umuririmbyi wa gospel aza kwanaliza ibintu byaye ningo guti bigenze guti ariko yihangane kandi rero nawe wihangane kuko sindigira ngo mugabo uravye titre nawe washize ko warifuza kuganira n'uriya mukenyezi reka yo kwakira mbobe atone kwakira hariho arafise ubundi mukenyezi nenda kurangira inzira arafise umukenyezi yamuhenze kuva kera kuva taranubaka no musa ni nawe yamusambuje nakubwiza ukuri rero ubundi we ntakosa afise ikosa rikuru rifise umugenzi wiwe mfise n'amakuru yuko amazimisi bariko baratekera utuntu n'umumama atari mwiza kunda n'ibintu cyane by'abapfumupfumu ibintu by'abarozirozi I don't care jewe kubera ko just ntinyabarozi kuko I know me ndize kandi ndiyemera yuko jewe nta murozi n'umuyo ntera ubwoba kuko ubundi ndafite n'ubudahangagwa kuko umurozi nico gituma je ntarapfa reka cyo gituma n'ubumva ngo ayi gucyanya abaganga bakabura ivyo ngo ngo simfa kubera ko je ndafite ubudahangagwa Imana yampaye mu mwaka wa 2019 ko kutibwa no kutarogwa jewe unyivye ni buhomba kandi undoze ni bupfa niko bimeze come on ibi bintu birakomeye ukwivye ni wahomba ukuroze agutanga gupfa jewe ugupfa kwanje sinzi aho nzopfira mugabo urupfu ruzonyisha je nta burozi buzonyisha freshman sinagiye bijya bavuga ngo guta ngo kwikingiza cyane kugira hano ariko nakubwiza uko nibanga mugabo ntabangarire ririmo narafukamye imbere y'Imana indwi yose atacu no kuva lendi gushika dimanche muri 2017 Imana irambwira ngo ndaguhaye ubudahangwa bwawe wow ntuzohoma ngo nuko wibwe ndavuge nga nta nubwo uzopfa ngo nukurotswe bisigura ko baba baragerageje no kukuroga kenshi ariko bikaba ubusa bane je maze kujya amasumu menshi cyane tureke bijya byabiri maze kujya amasumu menshi cyane ariko ubundi none ubu unya jewe ntunzi kera ntashobora no kuva mu nzu yego kabisa kuvuga bidakunda yahize imyaka ingahe sine irikiragereza kuri 5 none ubona ndabiki uracameze neza impamvu navuze turi umusore yara n'umuganga yigeze kunyakirambye ati none ubu mutu uri kurafata kuba kumengo urafise ibintu wonona mu mubiri wakoresheje ibangiriye ngati mane je nzi kwigisha abadokter abantu baragwara diabete abantu barashisha ku mubiri hari tashi mbona ko je sha umeze neza mani umeze neza wari kuravuga ku mumama ngo wo turangira dukorana yo hava kiduha ko numva mengo uri kuravuga ko ari we nyoshi yoheje yoza nawe nakabosha navyone ni sawa kubera ko umugambi wa nyawo nyamukuru bafise nuko wo kwica reputation yiwanje ushaka show muha abanyagihugu oya turenge gukora ibiganiro vya show oya murashaka kubashorega nibisanzwe nabyo ko barundi bakunditse nivyo kore nzokwitumira umuntu basi ndabiheresheho kuri tubigende gute ibiganiro vya show tubireke gusa ntoyemo kandi kantu ntarinzi gasa nuko wa muntu menga twavuga ngo
yarakudekoneye tuvuga ikintu abantu baca bumva vyoroshe uwo menga twahava dusanga atana amakosa afise ahubwo amakosa ara ya mugenzi we uwo mundi muntu uriko uravuga mugana n'ubundi amakosa yo mugarukako kubera ko je nka je niho mpanura ibintu bibi ngo nce ndabikurikiza urazi niryo kosa yarafise kubera umuntu arenze imyaka 30 kujya kumviriza umuntu deja mbo twarigeze kumuganira ko injuru si kuvuga ngo namabanga ariko namumenera hari ibintu usanga bidasobanutse yego we nyine ubwo yarambwiye ati uyu muntu si mwiza kubera ko hari ikintu yankoreye mu buzima kuva nkiri umujene nanje ubwanje ntakunze turagira n'inama twicara amasaha 2 turafata turamushira muri liste noire turamubloka partout mu nyuma rero niho ntabwo ya après 3 jours ndagenda kumutora ku kazi mbona wa muntu asoye kumutelefona kuri ya telefone ngire kwa mublokamwo cyaravuga ati mana no kuri rero jewe aba bantu babiri ndabaguhereje jambo rimwe namubwiye ati uyu muntu finale ya byose azogusamburira urugo nani je na mu prokinze yongera aramudebroka umugore yakirira mu cyumbi wanje suwe akinjira mu cyumba je ndi muri mission nawe yacaza akaja mu cyumba fise na n'umutemu avuga yuko uwo muntu yigeze no kuzana imiti muhira bagateka imiti ushika naho umuyaya je waje ahe bakaze kagenda kavuga ati singoma ko boss apfa mbona kubera ibintu biriko birakogwa na katanga teka jana mu cyumba teka bajana mu cyumba kubera ko bazi ko ndi muri mission hamwe n'umuyaya abibona hakuru rero no kubwira nuko burya abantu kenshi barakwiye kuraba ari abantu badakwiye kuba abagenzi b'abagore babo cyangwa badakwiye kuba abagenzi b'abagabo babo kuko ubundi rega si abantu bose banezererwa no kuma mubatse twe twari ku novuga ku murindi uteye ubwoba w'iterambere kubera ko je ubwa mbere bwo mbose niyemeye mugabo vraiment je natanguye kwiga kurondera amafaranga afite imyaka 7 ako kantu warigeze kukavugana kandi no kuyisaha jewe je sinigera nsinzira kandi sinshobora kuronka amahoro je nafite amafaranga mu mufuko nta menshi mfite mugabo sino hava mvuga ngo ndabuza yo kurya hava mvuga ngo ndabuze ngo ayo kunwa guco nshaka kuvuga amabezo yose mba nkeneye sino buri cyo kugira gukora kuburyo ngenda gusiga ntivyo ukunda nenda gukora escroquerie ndakunda gukora kandi ndakunda n'umuntu akora hari ikiganiro yigeze gutanga nawe nyine kwa Franike Siza yaragikora yakora kuri YouTube ko aramaza ati none uwo mugabo wamukunze iki namukunze kubera ko azi kurondera azi kwiruka nanje namukunze kubera ko nagomba kwiga nanje kurondera ngira petete rumva cyamuzanye kwa kwiga ko yabimenye ariko nabwiye je sindasinyura kwe ariko ko kurondera rumva sangwa akakuziko novuga yuko nakumuryango twebwe nta mwana twebwe wacu usanga ari karafinata nta mwana afina kandi je yumva ne mukayanza ni bakisanga bafite vraiment hari amashuri ngo bapfukana ngahe bo menga barongeje ko abiri bose nishimye mugabo icyonze cyoco jewe no kuri ni gake umuzokumva umuntu akubwiye ngo ndiko ndamusaba ndiko ndasega ariko niko navuga umurindi twari turiko wari uteye ubwoba mu mwaka 2 je narakoze gushika naho abantu batangura kuvuga ati wewe umugore wawe ni waguha amafaranga ushika ndamwihiranga ndamubwira ati aya makuru ndiko ndumva niyo noti ntayibona ati niwe yamba je gushika ari n'umuntu abimbwiye ndatangara ndamubwira ati none wewe ko umengo ni umuhemba vipi ko igihe mukoranye aramaze ko yaronka uburyo bwo kora ibi ati de l'autre part je ku myaka nkoze nikorera ivyo waje n'amafaranga mpembwa y'umushahara jewe umukobwa yandike muri commentaire azi ko yandiye jewe ntarongo azi ko yandiye 5000 yera mukobwa ndi 5000 vyiki aka kantu nakavuze je ndakumva kabiri sibanga no sukumene banga ariko ndanabivuge urumwe mu bajournaliste bake mu gihugu c'u Burundi mu myaka mike bari baguze parcelle Bujumbura bakanayubaka siyo ya mbere naye naguze ndase ni nahereko kugura nkiri umustajere daye uri n'umusore warucunze imodoka burya wewe hano MC Premium niyo abiri yatanguye gucunga nawe abiri yatanguye gucunga imodoka je nari mvuye parcelle ya mbere je naguze mu mwaka wa 2012 no kuvuga yuko sinohava mvuga ngo nagura parcelle n'umuntu kuvuga ko iyo naguze rero nta kazere bwatangura kana ari mu DJ na yemwe 30 muri studio hariya kwa mupfizi hariya hamukagura nari mu nakora muri studio da registre aho ataka ku munsi twaciye 5 canke 6 byakomeye mugabo ndagenda nakagura parcelle gushika kuri uyu munsi ba amakara ntisenke miliyo oya musaza bahagaze neza izi nkuru zagiye zivuga ngo urumva nine ngo ntiyemere ngo umugore we ngo niwe yamubakiye ututuntu kwaragiye tuvugwa urongoye bavuga ngo afite imodoka nziza ngo mugabo niwe yayimuguriye ndabivuze kubera ibyo bindi bintu unyibukije nta sinovuga ntaco yarabaye kuburyo yorinda kumponga jewe kugira ngo ndamutware
no kuvuga na wenyene ubwiyo navuze ati nta kosa afise uyu musi sindiko nabitakuyo ngo uyu muntu bimunaniye ngo acavuga ibi nibi abanyamugore se umuntu mwiza hano uwo mugenzi wa muhano yari umuntu yigeze kunefana nabonye kuri stati warambwira ati uri sure ko uyu mugore mukiri kumuti kubera iki umuntu mbonye yamushize kuri stati n'iko jambo yashizeko ni diamond yazanywe mwisi kugira ngo isambure ngo so ne kwata rwambira asambuye nawe nawe mubwiye ndamubwira ati uyu ntiyamusambuje n'uyu ntiyamusambuje n'uyu ntiyamusambuje ngo wese umwitiramo abagenzi okay umuntu aragoye ni ukuba afite misiyo yo gusambura ingo z'abantu nta n'indi dira afise bagaca bamuha umwanya bakamwicarika iruhande yawo mbonye hari igihe nibaza ko afise n'imiti hari igihe nibaza ko akoresha imiti kubera ukuntu abigira uri kurabira uri umuntu uri normal urabona ko uwo muntu ariko aracira ubujiji mu bantu iki naco bivanye ngira ngo nataye yiwe ngira ameze je nageze kumwikeka ko bari muri babandi bibiri yitemera ko bakunda abagore bagenzi babo boje nta muntu no hava negura gukorera ikibi mugabo ico nkoze gusa cyese nk'umuntu umuntu anyingirira ukomeze mu buzima yego nawe namubwiye ati je ntagiye uzobona je ngo ndakwitwariye kamugoni wanyitwara yanzo kwitaba no namubwiye ati je nta kibi nzotegura kukugira mugabo ni wantera nzivuna nikomeze niyo principe y'abakarateka naheze karatu mwanya mutoyi nico gituma nakubwira ati burya biragoye umuntu yize karate afite esprit ubwa mbere kutagwana igira kabiri no kuvuga ngo umuntu usumvye ingufu kirazira kadiriza yuko mugwana igihe ari gusa ucungana n'umuntu aje kugutera iyo umusumvye ingufu urikingira no kuvuga ntibivuna mugabo ubona yuko ari umuntu ashobora kugusumvya ingufu cyangwa mushobora kwa muzinga murabanza mugashiramo no kuvuga utewe urivuna ndivuna mbona gusumvya ingufu ndikingira nibindi usanga nk'aya musinze kora mu mafilme ya karate umuntu ashobora akazimikera myinshi papa uhagira uko ubona kwepa yego nama ndabibona kwepuka wenyine uvuga yiwe arava mu kavuga ati abana bimunaniye kwa kugema mbona aje kwa rawundi kabona so kutogera mawashigiri ugasanga ibintu byose arimwo none wowe gutera urama washi ukareka kubloka mugabo wande za ukazana asanga zanya gakoni ngo wi yakatana mugabo amaze ko naje mu imbugita ko naje mu mupanga mon frère ukwefye nawe uragenda bibaye ngombwa tekinike yanyu ubonye ariko nagusumba ico gira hano nakimbia ngo niyo kunyaga amagara niyo yanyu hamwe niko bimeze cyane muri byinshi byagiye biravugwa na feedback yagiye iraba nawe wiboneye bigahura nuno mu analyste numvise utemera kandi n'uburenganzira bwawe je byampaye ikindi cigwa bimpa kwiyumvira ngo kungira imana ukaba kiduha akanya ko kuyaga ntitwoyagira abantu ku bintu byinshi nagiye ndibazako yego bice bituma niyumvira ibintu ndavuga ngo umusaza ninongera kumwakira nzomwibariza kino kintu kimatanye na byinshi nagiye ndabona mu byimvira abantu bashikira naco kiganiro cyanyuma ntanze kuri ibi bintu ko byagashi iriga hariyo inkuru ushobora kubaho amayikagaha ngira peut-être nimwaronka uba ikiganiro canke muduhuje nawe nyine ni fresh murabona wabikora handi turaza kumuzana nimba dukundira je narinzi yuko utovyemera ariko nimba yo bikunda mugasi nibaza ko vyokoroha kubera akaza mani wewe warize communication nta muntu numwe kunanira kwa front hari igihe ndaratangara kuba uno munsi mundashobora kugenda gukoresha ikiganiro son excellence ubwa mbere n'umujama w'ugwaruka ubwa kabiri nacyo ndakora kugira ugwaruka rutera imbere barafite byinshi yakoze kubw'abajene kandi akeneye ko byamamara mugabo no munsi mwirirwa muravuga aberi mwirirwa muravuga nyama mwirirwa muravuga intore ntindi byo gusa hakugira ngo mwicare mwige sindiko ndavuga ngo ivyo mukora ngo hakugira ngo mwicare ubwa mbere mwige kubera ko ata contrat igihugu gifitaniye na YouTube wayi no musa abantu ugura ama YouTube uno musi bariko barinjiza amadovize mugabo igihugu kikaba kitazi ninge nayo madovize yinjira kuki muto vyamamaza kubera iki uno musi narababayira fapase nagiye mu nama igihe bari bategura inama ya komesa turi muri hari ya kwa ntare turagananza numva umuvugizi arantunga ngo vyojyoha bariko barazana amayide ingene ibintu vyo kwamamara bikamera fresh ngo turonse ngo nk'abacineaste ngo nk'abakigingi ikigingi sumucineaste n'umukomeye icyo nakoze giye kubera ko sinzi ko opoze umuntu umutegetsi mugabo arantunga mugabo vraiment sumucineaste kigingi answa ne pas cineaste
je ndatangara no musi kuba uno musi igihugu kitarokonesa Amede nk'umuntu akomeye mu gihugu kitarokonesa Aberi nk'umuntu urazi ko Aberi mu Rwanda mu agaciro gusumba uko tukamuhanga mu gihugu ariko wari kurabivuga Amede canke Aberi nabo nihe ntambwe batera kugira ico gihugu kibarokonesa erega ikibazo gihari bobo wa mu journaliste ari we jewe canke mugenzanje ariko arakora iki kugira abo bantu igihugu kibarokonese muri iyo nzira man umurimyi ariko arari mu umurima uburi ukora iki kugira ngo were uravomeko ninda uvome nye n'umurima myani bajyaro n'imirima bene imirima ni mwebwe bene imirima nabarongozi b'igihugu bene imirima cyese ndiko natahura ukungene uno munsi murantunga umunsi nyene cyo baravuga yuko agomba gufuta ministeri ya communication cyo naratamvye baratamvye rero natamvye kubera ko ari ibintu byinshi oya sugusubira kuyisuka ari ibintu byinshi bakagombye gukora umunsi batariko barakora ni kuvuga abo vyega uno munsi biratahuritse ko dufite network iri karakora nkuko uno munsi kabisa network irateye isoni byo batubwira ngo ngire ngo ayo ku munsi nta kuganda n'itwa yabo ivyo dukora ivyo twakagombye gukora uno munsi oya niyo bibaza ko ari kubera iki sinje cyo gufata ama ministeri murantunga kibara kintunga ko nukuri none ibi bica bija kuri bande ibi bija kuba bijejwe nyine nagira nkagiro kibazo cha network ni limitere nyene answa ngiza kuja kuri communication hanyuma naniwe none irega kandi ntibinaniwe hano ati kwa active amamega y'igihumbi n'ijana vuga igihumbi n'ijana wumva ubusagaje gushira kw'igihumbi kugira ngo ugiye isani yose ugacukuramo amamega gacarire gataki no kimwe amamega akwinjirije nuri igihumbi n'ijana ugisohoye ugaca usanga ayo ntushobora gukora ikintu gishaka kwinjiriza n'ibihumbi 10 turiko turakora iki uno musi bariko baragura ama YouTube barapirata uzura benshi bugurura kugira ngo bamonetize baca ku bindi bihugu none amadovize ari karinjira nyimbara yo bakataku kandi ndazi yuko bakata na mantuze mahembo aje hi aje mu ivyo bihugu bugururiyeko mu Burundi nta kimwe twinjiza twebwe ikiriko kirantangaza rero uraza aba followers bari kuri Ntare House TV ni benshi niyo nabo baramonetije bimeze gute ikintu ndiko ndakunda ishimwe n'icubahiro bigaruke kuri nye n'icubahiro n'ubu namaze kubona yongeye gutanga karyo abantu b'ama media kugira bongere bicara imbere yiwe bayage mbona umengo baramutinya kandi umengo baramutinya normal maso yakagombye kubatumako ahubwo nimwe mwogiye kumurondera kandi nye n'icubahiro avuga yatanze akanya none arinze avugira ku mukubito why not kuri Diko Entertainment ariko mbo kuri twebwe nibaza yuko twe ni intambwe nziza kazima dufise bakuru bacu bariko barabigerageza bisigura ngo ejo umukubita atariyo ni Diko Entertainment mukuru wawe mukubito rero sorry umukubito n'umukuru wawe uno musaza kwitwa mukuru wacu kubera yadutanze bukuru ariko ntitwa mukuru wawe kandi ni wakagombye kwitwa mukuru wiwe kubera wize communication come on man ariko ntari yarenga Diko Entertainment timububatse gatubandanye nabubatse ibyo n'ama YouTube muzobibwira bagiti nibo bisobanukiwe cyane n'abasimbitse ariko twizere yuko no mubonano twahawe twongeye gutegwa iteka rivi bukuru ntabwo tuzomanuka uko nakaryo keza ko gushikiriza gusharinga experience ariko kandi ryatafari uri kurifuza ko ribaho rikagerekwako Jenisho nizera Biba byiza gusumba kubera ko uno munsi uri kuraraba ama channels ari monetize gara ubutunzi bukomeye bw'igihugu gara ubutunzi bukomeye aya madovize biri waravuga akenewe yiki niki hanyuma gufata burya amafaranga binjiza amantuze amacano yaba byari bipanze neza ngaha mu gihugu tuba dufise ingorane z'ivyo bitoro cy'amadovize ngo y'ibitoro uburyo twego turavunja amarundi dusubiye hamwe YouTube yo guri gitoro man oya mugabo ijya lisanse twarayironse none nagura nico umusesekara mbwira nk'intore ntindi nta bantu ibihumbi 150 bayiraba ku munsi mu masaha 28 baba bayiravye ibihumbi 150 kuri ya connection rero ya fake iyo ababipanze neza ko buryo connection bihari kwiye neza hamwe mu Ruyigi hamwe mu Cankuzo hamwe na Heba bavuga bati uno munsi intore ntindi yasohotse ni kuwa gatanu bose bakavuga ati reka tuyikurikirane du supporting ibiganiro n'ibiki byose bakayiraba nta miliyoni zingahe nka kujya ko muri Tanzania baba bariko baragiraba ayo mafaranga yangana gute mbega yinjiye mu gihugu yose aje mu mufuko kwa Amedesha nka ariko riza gutanga ubwo yoja mu mufuko ku mugoroba haragera aje kuyasohora none yasohora shaje he ni ya shopping nagera agaruka mu kigega ari mu gihugu mugabo uza gusanga n'amasilva n'ibiki byose mu bitora muri Kenya aka kantu bagakorere ko twigarukire ku ntama yacu twiyagire kuri relationship niyo iba yacu zinduye akantu nivuza ko tuyaga ko mbere ni na kinini kiravuga ngo
nivyo koko nta mugabo ashobora kubumbwa n'umugore umwe. Abagabo hafi ya bose namba babayeho bavanga abagore babo. Ibi nabikuye mu biganiro maze imisi nkorana n'abantu cyane cyane babakenyeza bavuga ngo nta mugabo woronka ngo abangwangije ngo wisangije. Urakoze cyane. Namba bose babayeho bavanga abagore babo. Byoba bitwaye iki mu gihe babikoze ariko ingo zabo zikaguma zihagaze? Ni kibazo nibajije. Ndabandanya ngo nankana ngo urashobora guca inyuma uwo mwubakanye kandi umukunda. Womenga n'ibintu bitatu navugiye hamwe ariko ndaze wamaze kuna. Kimwe wanashaka wanagomba. Nukuvuga yuko ubwa mbere diko nukumenya yuko umugabo agiye kuguca inyuma ntibisigura kwaba umuhemu. Ntibisigura kwaba kwanze. Reka mpere kuri kano karoro k'umudamu araho Imana imuhe imbaraga yahinduye umugabo wiwe yarafise umugabo vraiment guruka n'abantu bari bamutse aho n'abagore abantu yarakata kuko udufaranga araturondera akaturonka yarafise ibisigi n'ibiki byose mugabo rero ibaze nk'ubu umugore yashobora kwakirana message y'umuntu ngati vraiment ufise umugabo azi gukora neza. Oya iyo feedback akayumva hanze. Oya aho umugabo yagiye kutabanganya uwo mugore agaca mwandikira ati nukuri Imana yaraguhezagiye uzofata umugabo wawe neza kuko umugabo wawe neza akora akazi neza. Umukozi ndayumva. Mugabo nawe umugore yagiye kubaka avuga ati jewe igihe hari kimwe inyigisho yahawe n'umuvyeyi yamubwiye ati umugabo arashobora gusohoka urugo atakwanse. Mugabo kugira ngo ashobore guhinduka bizokuva ko wenyene kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe uw'igipfu nawe akarusambuza amaboko yiwe. Hari aho urabona handitse ngo umugabo w'ubwenge cyangwa umugabo ngo yubaka urugo. Undi abagore nibo bene urugo nubwo bakunda kuvuga barantunga peut-être ngana uko ari bihe mugabo jewe sinshobora kuzoshigikira ikintu kiri nyuma ya Bibiliya cyangwa nyuma y'ibyo banditse nabo nyina abone imbere se bose. Mugabo kirinze cyane kwa na Bibiliya ndagishigikira. Nukuvuga urugo n'ugumugore bisigura nshaka gituma n'abarundi bamwise inarugo. Nani mwe n'ikintu ina ego uwo cegukira nukuvuga ngo nyene mbugita no bifasha ikirindi cy'urugo n'umugore. Bisobanura iki rero muri dino jambo y'Imana harimo conclusion ivuga yuko ubundi iyo urugo rwanse ahantu hambere baronderera bakwiye kuronderera ku mugore. Navyo ndikunda byo nakakajambo kari mwiri jambo rya Bibiliya mengo yirwanye Efeso kuko ati umugore w'ubwenge. Ubu bwenge rero sikindi nukumenya ati mbega umugabo ashaboye bamufata gute, mbega umugabo afise ingeso yo kuja hanze bamukurayo gute aravayo. Uyu mugore ariko ndakubwira yabwira umugabo ati nabo bandi bose bamubwira ivyo babwira ati umugabo wanje nivyo ndabizi ko ari umukozi mugabo rero no kuba ari umusambanyi ndanabizi ko ari umusamba ariko ikiryoje atayi wanje niko yababwiye kandi umugabo yataha akanabibona buryo umugabo yasambanye hanze biroroshye kumubona yagiye gusamba uwo mubona guteganya ne koko yizira acha gusanga na urabira mu imboka yari yambaye kuko abagore ni bazi bashaka kubona yuko none gashahu reka tubandanye kubera hariho icyo bita ama preliminaire hariho ari ibimenyetso bitangura ivyo bimenyetso kandi rero birahoma none acihana nimbara ducafu twamugiye ko acihana koga mani ni nk'ubuki none yabuki wacu bwozo ukabukura no muri ntunze none umugore yagiye gusuzuma yose nene sibo bazimese umugore atameze imboga z'umugabo n'umugore wahe none yo vuga ngo urumva rero ngo yerekana agenda ngo mwibarabara ngo hanyuma ngo arikagera mwibarabara ngo birizana n'umusatsi oya umugabo ari okipe naronka umwanya wo kuba ngo umubiri wamugoye gusa bavuga ngo imiri yawe yagwira abagore imbabari ibifise ibiro bingahe ibibiri undi bari Imana yaremye iranakinyegetse iyo kitara gumutse kiba cirabira hasi yaba ije umugabo yaba ije umugore kiba cirabira hasi kandi babinyegeje rero no kuvuga n'ibikoresho Imana yateguye kugira ngo izi bikoreshe mu kurema imiryango hanyuma no kuvuga yuko kuntu ro bicuramye biraba hasi urumva bisobanura ngo rero nta n'ubwenge biba vyifitiye vyovyo bikoreshwa n'ubwonko iyo umuntu avuze ngo byamugoye no kuvuga yuko ntabwo ubwonko bugwe n'ubwo bwaparangaye ereka naho nyene bimugorera no kuvuga ubwonko bwamunaniye kugera ubundi bwonko birangira no hasi byanze amunanira control hasi ubwonko buriyo ubwonko nibwo bukontorora ibihimba byose
ubundi rero iyo byase rero ibi bihimba kabiri byo biza gukontora ubwonko biba bikwiye kugenda kwa rojana ntibigishoboka ko wifatira agataxi mu gihe udafite ubujana kandi ugiye byaparanganye burya amahera bakurisha cyo kimwe n'uwo bataraparangana abarenze cyane yego nukuvuga bavuga ngo imibiri yabagoye bakwiye gusoboka bukebuke bakabaza ati murandabira muganga ko ibintu bimeze neza bashaka kubaza ati ndabira ko bipanze neza kubera nabone ibintu byadabanganye sasa sinzi nimba ndiko ndakumva neza tugende rero akajambo ku kandi si ego canke we ariko ubidusobanuriye mu buryo bwumvikana niko koko umugabo ntashobora kubumbwa n'umugore umwe umugabo uwo ari we wese ndakivuze ngani bashaka baharira baraharira urabyumva nta mugabo numwe atoja hanze nta mugabo numwe atifuza kuja hanze turi kumwe ndakubwira ndabigusobanurira impamvu baravyandika abashakashatsi bose benshi baravuga kandi mbere babagure ariko igituma ndakubwira ati abumva batoja hanze ikintu ca mbere nuko bwa mbere bwoko abagomba gukingira personality yiwe turi kumwe ukwiyubaha kwiwe nama mbona haza akamenge za hehe iyo bari kwaragira afuye mu mantuze mu mahoteli yego usanga ari abapapa n'amakoti natwe tutarapo babashizeko muri iryo mpamvu babacakiye kandi bahora batureka tukirabira ukazamba hari abamero uzabumva ngo ngo baba fulani ngo naweye kumba sisaseza yo mugore kwagiye ku kazi kandi yarekipeye ugasanga umugore yagiye ngo agiye ku isoko kumbe bana agiye mu hoteli bamushakira ngo ngo mama fulani ngo kumbe naweye kumbe urumva rero sasa no kuvuga iki nisho gituma Bibiliya ikubwira ngo kubusambanye nta muntu yigira umumesha nta muntu avuga ngo arahagaze iyo haje ubusambanye uriruka ubonye umukobwa atangiye kugerageza kimbia utavyimva no kuvuga ngo yango jewe ngo narikomeje ngo je ngo ndumusenzi ngo je ngo bimeze iruka nta pasteur wama wumva ba uburorero burahari nta musenzi wumvise iyo muci bitoke yama ari kurekepo si la ba shia yama bavuze ko nateye inda abakobwa 12 n'aba mama barimwo bamana mu vyumba by'amasengero kaka ifoko nukuza bararaba ni ibintu by'ivyumba birakwiye ama control nukuri iyo ugiye gukontrola cyane ibintu by'ivyumba by'amasengero kuko si ivyumba byose bivuga ngo mu Imana yego nukuri arabona avuga ati reka nshinga icyumba cy'amasenge nukuri barambabarira ndagenda ku karago mugabe ibintu bagenda je birimwe amahinyo cyane kenshi cyane yego nukuri cyane umupasiteri umugenzi nigeze kubwira umunsi musanze karasengera umugore w'abandi amufashe ngaha gutya oya none umunsi mufata mu mabere nkandi amufashe sina none wenda ngo ngaha muri patri aranyereza shabo kibu none uri umugore wawe bafata ku mabere nuwava ushaka ivyo ushaka ko bivuga ngo munzorambika ibiganza kubagwayi bakira nima ko bimurambike kuntunze none nimba muhemu yamubwiye ngo cakira aho nyene muhemu wani aho nyuma ari nayo makorera muri ni muhemu wana senge apana muhemu w'Imana ntubona gadiko nakubwiye basi nubwo ubwumva ko siniyemeye mugabo jewe ndamaze gusengera umuntu afashije n'amadayimoni ntanamukoze ko idaye yego urumva simpaka umukore ko mukumusengera bavuga ati muzorambike none kubera iki basengera bavuga ati mana wibuke n'abari mu bitaro babagiye kubakora oya hagaze kw'ivyo ko basiga amavuta aho urumva seropire no kuvuga iki rero yego mbo je n'uyu mudamu wumva yarigeze kugwaragera kuramara kwezi kose baraza abonyene biba barijegezanya ku burago ari bakijegeza bagasubira bakagenda mugabo nta kigeze kivamo niyakize kambwa Imana yambwira ati ni wewe ugomba kumusengera ko nabandi urabasengera umunsi namusengera iryo joro nyene yarayakitse nibaza ko guhera ico gihe n'ubusinzi ko arasubira kunywa paracetamol mugabo ngira ngo sinzi kuvuga iki ikintu gihari siniyemeye ngo ndumusenzi wa cyane mugabo amavuta gusengera abagwayi yo ndayafise yaje avuga ngo none wewe kugwaye nta baganga bagwara rero oya muganga ko gwaye ngwaye kije ko atavye bigeze abona ngwaye ne umarusha ngo gukorora amaze gukorora kangahe Hago je natangaye kare wahora uyumva ameze gute nakora nguvumza n'amarasa kare buri jambo kabisa uvuga wakoroye nagenda kubizwe niyo ndiko ndavuga ubutumwa je ntanguye kuvuga ubutumwa ibi by'impemu nibiki byose yangwa nasizana kuyibuka bisobanura ngo rero ari kinyegeje muri iyo kandi jewe kitantera n'ubwoba kandi biramaze kuja kuri antene y'abantu benshi cyane kuva nanguye kugwara je ko batanjana
no kuvuga ngo uzopfa hageze tukoreshe rya jambo kandi ni isatsi kandi wisatsi kashabaye no kuvuga umuntu oya ndashobora no kuvuga akaza mu matireni niyo ariko ndimo ejo bundi wabivuze neza ati nkazira urupfu rundi atari ubwo muga abantu bari biteze ngo je niko nza kuzira oya nasuye n'abarozi nubu basubire bakoranye mugo umurozi wese aziyumvira kundoga nta terabwo baririmo azopfa imbere yuko jewe mfa icyo kiraza uzogerageza nubwo ntazomumenya ntacu kandi je sinzo mwici no mumenya gute mugamenye ko iyo sezerano ndarifise nzopfa mbanje kumuhamba nubu ndagisubiyemwo nebe basubire bagerageze kangaje maze kubwira ko je ko narisi ngo twicaranye ke ya wagiye bivuga kenshi nkanagira nuko batanyishe ati umusaza aratashe kabisa ubona uko mfatanira imfata ngeza kuri ubwo nyene nagize nabwiye Imana ati bana ndarambiwe no kujya amasumo wow nta kindi erega ubundi Imana nuko gusa abantu umengo barafise ukuntu batinya kuyemanga ushaka kwegera Imana neza fata umwanya wisonzesha atamanyanga ari yego wisonzesha jewe sinokubesha burya nibi bintu by'intuze byo kuvuga ngo vy'urugo byari byanteye n'ubwo naramaze ndwi yose ataconwa ndiko nzenga Imana nzaba Imana gusa kubijanye nuko noronko utaza kumvuruka wow wasa n'usaba inkomezi tumenye uburyo bamwa bino bihe wapana gusaba inkomezi ico umusore 2017 uvuga imbere yuko wubaka okay bisigura iki rero nukuvuga ngo uko biri kose nico gituma ubona umengo je ntacyo bimbwiye kandi atacyo bingira nuko nari nasenze niba ari kigeragezo niba ari uzogaruka ntavyo nzi niba ari utazogaruka ivyo byose ntavyo nzi mugabo je nta decision nafata nubu kugeza nuno munsi decision nafashe ni imwe niyo kurondera kongereza ingene narondera amafaranga gusa kugira muri umwanya kubera ko yifuse umwanya munini uyumvira uburofa bwinshi mugabo nk'ubu kugira ngo ndanavyibuke ndavyibuka ari uko peut-être ndabibonye nk'ahantu cyane numvise ubundi muntu abivuze kuvuga ngo ngurumva ngo napanitse ngo nagize ukuntu ubu jame turaza kugera mu tuntu n'utundi ko ibintu abantu bagiye bamera nk'abibaza ko aho turaza kuhatahura neza twari tucibaza ngo baja hanze nahise nibaza ikindi kibazo byoba bitwaye iki mu gihe umugabo yo baja hanze ari ku rugo guheruka guma ruhagaze ariko ubundi ibintu byo kuja hanze no kutiyubaha apana kuvuga ngo nukutubaha Imana ntitwabishigikiye rega ni nabibi numvise menga nta kuntu umuntu yovyirinda umuntu arinze abikora ubundi nakubwiye kwirinda ubusambanyi no kwiruka mugabo umugore yakwizingiriyeko cyangwa umukobwa yakwizingiriyeko we diko niwo mukwepa niho ni nk'abagabo bazi kiretse wirutse wirutse kandi cyangwa utamwiyumvamwo hari umuntu ashaka kuvuga ati jewe ndakunda abakobwa birabura gusa sindimo jewe ati jewe ati mugabo vraiment ndazi yuko ari nzaboneka anyizingirirako nkamuha umwanya ari nzobe kuma ndabishaka hagurutse kuma ndabishaka ameze uko nyene numva nshaka emeka biragoye ingene no hava namukwepa wewe ikintu gihari rero cyambere uko bwa mbere ubura umwanya hanyuma ibyo bitanguye ukiruka nawe ni bwogo musanga bakiguye mu cyo cakwe gusa rero ku bagabo hari ikintu kigoye cyane ikintu kijaye no kwanka ku kintu kijaye no gusambana biragoye kuko bageragezwa vuba nivyo nako ndavuga bafise amaranga mutima niko baremye niko amaranga mutima yabo ameze abanditsi bo baravuga yuko mu bisanzwe ubwonko bw'umugabo bugaburirwa n'amaso bugaburirwa n'amaso hari gihe ushobora kubona umuntu arenganye uri wamwe yararenganye je satani nitwica usanga abagabo bose bariko baragira amayitiremo bose bagwaye urukebo oya ahubwo bariko barivura imitsi ngo ngaha niko abashaka mugurukebo ahubwo niho hindukira neza bose ugasanga bahindukiye usanga bose bashise abavoyeriste rero kuvuga iki ku bagabo biragoye ko ubwonko igituma ubwonko bwabo bunezerwa cyangwa imitima yabo inezerwa nivyo baba bariko barabona n'amaso yabo mu gihe rero baba bariko barabona biragoye kumwe rero ejo azokwihangana wa muntu kuko kumubona ejo byari ico kwipfuza ikijanye no kwipfuza bira rero avuga yuko uravye umugore w'umugenzi ashaka akantu k'umugenzi muhungu atari umugenzi wawe ivyo ntavyanditse atari umugenzi wawe ntari bikumura ntavyo nabona vyanditse barasize ati uw'umugenzi atuba bamaze kumusambanya kuraba vyonyene harundi mubingo yageze kumbwira ngo reka muhungu ngo bibiliya ngo ivuga ukuntu yarabonye umukenyezi twariko turaganira ku mpanda ntunze we mbona naje arambwira
ngo none gashe ngo biro ngo kuvuga ngo muravye gusa ngo mumwipfuje ngo cyo ngo ntutuma ndamutabira nyene ngo nkazirikira uko ndavuze ati isi kwe kandi ganya wari ariko umuntu uzi kubyumva yarafise logic kana logic Leni umviza byumviza logic irimo namba koko wo kwandika kwicaha uzize kuraba wo tumucandikwa ko wanaravye ugashira mu ngiro beti kwajya mu mpimbura ziko indani hari yagasho sorry mu mpimbura ziko indani hari yagasho agasho nyene mu mpimba si mu gasho oyi indani mu gasho hari kandi gasho agasho kari mu gasho umugabo etenkri none wibaza ko uwoza kukugwa mu gasho ko indani mu gasho utarava no mu gasho ko mu gasho oya urakoze rero bisigura ngo bisigura ngo uwo tumuraba byonyene ukandikwa kwicaha waravye icyo wanditswe ko sawa erega ubundi uciye uvuga tereka nkore ivyo birenze n'agasuzuguro kaba karimwo uri kurasuzugura Imana none hari umuntu apinze nka n'Imana voilà nyemera kino kintu nimba roko bimeze ivyo vyaha bibiri ntabwo pourcentage zingana n'uburemere uburemere ntibungana aho watugiye kuraba ivyo erega mu bisanzwe ico kintu kimwe je Bibiliya ndayisoma nk'igitabo ubwa mbere nivyo cyahumekewe mugabo mu nyuma yarampaye kugisoma nshizemo n'ubwenge kuko nasanze ndane handitsemo ngo mugenda n'ubwenge navyo birasaba yuko usenga Imana mwe muhera kaguha ubwenge kugira ngo ushobore gutahura ivyanditswemo kuko utabigize uko usanga ivyanditse muri Mariko biropoza n'ivyo muri Yeremiya ugasanga ivyanditse mu vyakozwe n'intumwa biropoza n'ivyo mu Balewi urumva ushobora icufata n'icureka mu gufise mwe muyera uza gusanga rero conclusion nagize uri kurasoma Bibiliya ushaka kubimbwa urabimbwa ushaka kuba umugabo urabumugabo ushaka gutunga uratunga uciye muri Bibiliya ni kuvuga ngo inyigisho zose nuko ushaka kuba maraya harimo n'indirimo nyuma za Dawidi irataka abantu ngo amabere yawe ameze nk'ivyagaze ntumbatse ivyo nivyanditse muri Bibiliya wewe mu ndimba za Salomo bibiri uratuzana n'impuzu yo kwifuka ngo turamukwize ngo wa prisi kura nyimba ari bande kaka biragoye urumva civuga ngo urumva mu cyambo cy'Imana niho rero abantu ba pastori bibi novuga bibivume ko simvuga abakozi b'Imana bibivume bakunda guhendera abagore b'abantu canke buno bukobwa kubera ko ivyo bakeneye byose barashobora kubahendera kuri Bibiliya nko bakunda gukoresha ijambo bababwira ngo tubaha ngo ivyo kurya by'impwemu ngo nawe muri ivyo kurya by'umubiri no ivyo kurya by'umubiri nibiki nibijumbu n'umuceri n'ibiharage niwo mubiri wonyene rero je nibyo numva none si bikomeza umubiri numva bimwe twavuga rero ngo imibiri yabagoye tuvuze rero imumunwa navyo n'ibifungurwa none biri mu mugwi w'ifungurwa ngira birafungurana sawa reka tubana bisigurikire umugabo kuja hanze benshi bagenda hanze ubwa mbere n'abagabo batiyubaha bamaze rero kuba batiyubaha ampande yuko kutiyubaha kwabo ikibazo kiza kugaruka n'ubundi kuri bo kubera ko ntibavuga wewe ngo uri umudeje kanaka mwisite bakoze nk'umusambanyi nibavuga ngo uri umukozi w'Imana bakoze kuri umujyanye ivyo birabishe uba wabihumanuye nako uba wabihumanije ndiko mvuga uba wabihumanije kana uba ubuhumanye kuko urumva ko Bibiliya ivuga ngo muzobamenyera kuvyo bama none nyimba wa mubwo busambanyi nirazokubaha ngo nuko umusambanyi muganda kongera ko kano kantu yuko abantu benshi abana bagabo kenshi bakunda kuja hanze nagabo batazi kurangura amabanga yabubatse come on navyo babatse iyo ja hanze gute kandi numva ico hamujana cyane cyashoboye erega ikibazo abantu ntihumva cyarico iyo umugabo aranguye amabanga yabubatse nabi ku mugore wiwe bimutera kumaramara bikamutera kumuhuhumba bikamutera ku donc kugira ipfunywe ni muri we novuga gute shame kugira isoni kumaramara kumva asuzuguritse muri we ibi rero biza kumutuma bijya byo kugenda hanze abagomba kwemeza abantu kugira ngo nejo ibyo umugore bikumure yovuga ntibize vyumvikana ko benshi bazi ko abagore bavuga ibintu byose kugira ngo abantu bavuge ati utamaka no mujyanye no mumesha nawe yofatwa yo mumara kumbe ni zero biratangaje muri iyo kawome ngo umugore ahubwo niwe yari kurenga ibigo kubera ko adakorerwa akazi neza abagabo n'intare baremye mu buryo bw'intare abashaka ko yiyemera n'abantu bamwemera nico kimwe n'abantu bumva ngo uranzi jewe nibere y'abandi kwambwira ngo uranzi jewe ndabona kuri amazi ndavuga ati sinakuzi ujya aguye ngo je uranzi agusubira ngo je uranzi wari uciye winumira gusa silence yonyene iramwirukana no kuvuga bari amazi kuko uwo ntimwogwana n'iminota 2
nitya kimwe bagiye kubera nukuvuga ingufu ziwe ziri ku rurimi abari kararondera gusa ko avugwa abayumva rifite ko abantu bavuga ko ari umumesha mu kugana nabundi bwobwo babita bikura musonga birumvikana cyane imbere yuko tuva kuri kino kintu hari ikindi nibajije kimacanye nico birashoboka koko yuko umuntu yoca inyuma how can I say uwo bubakanye kandi amukunda ane gose ukamuvanga kandi umukunda yes namaranga mutima ubundi abagabo bijya bagira namaranga mutima hanyuma rero benshi barashavura nivyo mugabo bundi burya umugore afite umugabo akunda kujya hanze akamara kubimenya bikoroshe no kumukurayo gusa ingorane n'abakenza caduka hejuru bijya rero bijya uburi kuramuha courage yo kugenda no kongeza ama strategy yo kubigira mugabo aje ukamufata neza mugabo ukamuganiriza buke urumva mu kigamba ntangere umutima woronka kweli kamufata neza ukoroha tureke kubimenya base tureke kubimenya hariho ikibazo nigeze gutanga ati bishitse umugabo wawe cyangwa umugore wawe ukamusanga ariko arasambana n'amaso yawe abiri wokora iki nabaje nabada ngo cyana cyane icyuyu ngo cyana cyameno uyu ngo cyana wagira ukuntu mbaruzi yuko ugize icyo bitalo silence eta silence psychologique ukagira iyo silence hanyuma wa muntu mbe bibaye ngombwa ukanabazimana ukabashira n'amazi muri douche bakoga ukabafata waruzi yuko icyo mu bisanzwe na Bibiliya ikivuga yuko iyo umwansi wawe umweretse urukundo ari kumuzuka amakara yaka ku mutwe kumbe bisigura yuko ni igihano gikomeye wamuhaye mugabo uciye muri silence yes kandi ntapfa subiri aca natinya ari umugabo ho burya abagabo batinya gose gusumba abagore abagabo nta kurinda bafise kubi imbere y'umugore nico twabwiye ati biragoye ko umukatu guma imbere y'icyayi nawe umaze imyaka 5 kuzuba warabaye urukwi ushize mu cyayi gucyaye uyi uratwira uyumvira iki kuri rino ryungana umugabo yoca inyuma umugore wiwe inshuro ibihumbi kandi urugo rukaguma ruhagaze umutima wiwe ukaguma ku muryango ariko umugore arinze yamburira impuzu wundi mugabo abagiye uyumvira iki kuri ano majambo mpejeje gusoma ni Bibiliya si jewe ndavyumvirako jewe nakubwiye ko Bibiliya mu kuyisoma ndayisoma ubwa mbere nk'igitabo nkabijya Socrate yanditse umugabo ku rundi ruhande ndayubaha gusumba uko nubaha bijya bitabo bivanye na power ifise bisigura ko wemera ino nyubako y'amajambo musomye niko kuri niko bimeze normalement ingene vyanditse reka nakubwira kuko naba bandika ibitabo bisanzwe bijya inspiration yose bayikora muri Bible nuko abantu batarabigira wera kuri ba Socrate bose nabajya bose bigira ngo na philosophe ngo ntibosenga ngo nibagirana nabajya badasenga burya barasoma Bibiliya niho bavoma umushakashatsi w'ukuri wa mbere aronda muri Bible byose biriyo nibi by'amahanga bubatse bijya biri ndani muri Bible genda usoma bikora no bambere gice cindwi uhere ku murongo wa mbere umaruke kwa gatanu ati nimukimana kiri mbo nukuvuga iki bisobanura yuko umugabo ugiye gusoma mu banyefeso gice cya gatanu ukarabagora ku murongo wa 22 haranditse yuko mu bisanzwe ko umugabo ari umutwe w'urugo umugabo ni umutwe w'umugore wiwe sivyo bisobanura iki rero tugiye kuri iki kintu cyo gucana inyuma Salomo yarafise abagore 1001 niko batubwira Dawidi yarafise bangahe Dawidi yarafise bangahe Salomo yarafise bangahe amuno niwe yavutuye na mushiki wiwe uwo mushiki we niwe yahavuye adakujyama na sebukwe wanashaka amari nukuvuga iki abagabo umengo barahawe uburenganzira cyangwa ubudahangagwa bukomeye imbere y'abagore abakenzi baca bagira ngaha ndazi yuko baza no guharira baca baza ngo mbega ngo uburenganzira ngo umugore ngo afise ngo sibwo umugabo afise ibi kandi bikunda kugwa kuri bano bantu babakizwa cyane cyane uti kubera iki wewe wibaza ko ari imanza zingaho urumva ngo umugabo ngo yaciye inyuma ngo umugore wiwe mu bayisilamu bariya menga baravyemerewe bitewe n'imico n'imyemerere umugore urumva mu Islam afise abagabo benshi umugore afise abagabo benshi umugabo aratunga abagore bane mugabo umugore ari urumva yagiye ku bagabo babiri oya nibaza ko ari kubera iki nage abagore b'abamizirimane barubaha abagabo bakanabakunda nubwo abazi yuko abafise babiri kandi hagati yabo rikiza cyabo benshi usanga barakundana abo bagore bavyumva sobanura ngo burya no muri Bibiliya birimo gusa nuko batabimenya mbega igihe bafashe wa mugore ngo yasambanye
ntibabafashe bari kumwe n'umugabo basambanye. ariko abantu no baracibaza ati kubera ko umugabo batamuzanye. None Yesu yamuvuze ko iki nyamugabo. Hari cyo yageze amuvuga ko. Yesu naco yageze amuvuga ko. Hanyuma no kuvuga ikindi. Nuko reka tuje muri leta. No. Tuje muri Bibiliya hariho ijambo ry'Imana unkundiye nyine ufisa kanya worigaruka ko gatonya ni namajambo makenya no kuvuga yuko ni jambo ndice ari kwereka inyisho y'ico kintu uri kurambwira. I'm sorry. Yeah lironde uturabire ijambo riri wala Matayo igice cya 5 ndashobora gutiza Bibiliya yiwacu ego usome iyo Matayo igice cya 5 umurongo wa 31 n'uwa 32. Matayo 5 umurongo wa 31 n'uwa 32 mungu nako sigwaho. Havuga ngo kandi byaravuzwe ngo umuntu wese yirukana umugore wiwe namuhicete cyo kuvavanura. Uno 31 32 aravuga ngo ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese yirukana umugore wiwe atamuhoye ubusambanyi aba amusambanyishije kandi wabiri wahukanye azoba asambanye. Niko handitse. Handitse umugabo nawe afasha asambanye bigenda gute? Ahubwo nyene ibi bintu muri Bibiliya byo ntibivuga ko habavuze ku mugore. Umugabo we ntavuga. Abanyenda kwa karoka wa mugore bafata asambanye. Ko wamushikanya ari wenyene. Yesu naco yamuvuze. Batsanye. Reka tuje muri leta rero. Muri leta ugiye kuburana. Sivyo? Wafashe umugore wawe asambanye kugira ni byemeze. Ukuvuga nyimba yafashwe yambaye igitenge ataha nico. Haniyo musa twara. Ariko bimeze. Beka muca muvanako neza atace savye. Mugihe wewe ari ukubishatse. Uvuye muri Bibiliya. Wewe ushaka no kuvuga umufasha asambana abagiye. Ikibazo gice cyabaro muri leta na. Mbega umugabo wewe afashwe igenda gute? No kuvuga wewe baragusaba ukihangana mukabana cyangwa ukagenda barabatandukanye. No kuvuga umugore niwe aguma yagiye. Aka kantu sinakumvise neza. Bishitse no ku mugabo agafashwa asambana. Amini yarenze ibigo. Muri leta no muri amategeko avuga yuko umugore ashatse rahaguma canka kagenda. Wewe ushaka ko muvana bacha batandukanye. Umugore nashobora gutandukanye bamufashe ari umugore acabaza. Umugabo bafashe ari umugabo. Uko bacha bagenda bakabagaburira ibyo mwaronderanye. Ndiko ndumva menga ingaruka no mudizi kumazigaruka ku mugore. Habayeho ico bita séparation des biens. Mugabo ni wagira mara chance ugasanga rero haraba ico bita séparation des biens. Uratanye. Iriga baravyemerewe no gahi wacu tavyemerewe. Urafite uburenganzira bwo kugenda ukavuga ati jewe ivyo naronde ntaca bironderako. Muga ivyo biba vyabaye imbere n'amasezerano ya mariage mbere yuko mu mutsinya muri leta sivyo. Bisobanura iki rero? Bisobanura ngo rero hariho ubudahangagwa. Abagabo bafise abagore badafise. Yego. Erega bohera kukuremwe. None Imana ntiyaremye Adamu. Yego. Iyo mu ishusho yayo. Hanyuma imukuramo umugore burubapfu. Ibiroje se ndakuvyigisha ko kubera ko abagore acavuga ngo ndikumvugira ucumengo uri kwavugira abagabo. Bihuye no ni situation yoyo bacavuga byinshi rero. Ibyo mugoje ntibindaba. Ko nakubwiye ati jewe je natanguye kwigi gusoma ibitabo byaye nibi muri 2010 gutyo. N'ingingo bitaraba muri 2012. Ivyo rero nukuvuga yuko jewe nakubwiye ati ndabandanya nigisha ucyakarumbiriza udashaka kare. Niko bimeze. Hanyuma ugomba ugakura mu gwawe nakara umwana w'ubwenge bimbira hehe mu nduru n'isoko. Bo niki rero bagomba kumenya rero ahubwo igikuru mbega kugira umugabo wawe ntaje kurenga ibigo wo kuriki abadamu nabo barakubwira ati umugabo yarinze agira iyo ngeso nubwo kwihamba kubiki n'amabuye ugakora avuga yagiye ari ingeso bakuranye biragoye kugira uhindura ingeso y'umuntu hari byo usanga ari karande y'umuryango ugasanga abantu ntabashobora gukorwa deliverance ugasanga ni mu muryango nyene ugasanga kurungana gushika kurungana we windwi bose nabamesha yego kuraba sinakubwiye gende ko ba Dawidi ugende basaba waroro kurikira bamunuze usanga n'urukurikirana rw'umuryango barakunda vrema ka bavuga ngo nakavuga nukuvuga iki iyo rero mudakorera deliverance biragorana hano n'abandi usanga ari ingeso badukana bivanye n'abagenzi babo ni ikundi bagenderamo abangereza navuga ati mbarira abo mugendana nawe ndakubwire je ndanabwira ati n'ujya mukenyezi burya ikibazo yagize siwe ubundi si umuntu mubi ari ikibazo yagize ni kompanyi yiwe walala abahanuzi abo bagenda nabo bagumana hagufi
nukuvuga iki rero ibiro bagomba kumenya yuko umugabo kugira azorinde asohoka abafite ikibazo mu rugo icyo nikindi gira gatano ndakubwiye hari ingeso aba yarakuranye aho karande y'umuryango hari ingeso ategwa n'abagenzi be bagendana hakabaho kandi rero ni iki nibibazo ashobora gutegwa n'umugore none uragiye office umugore ari mu bibiri rero cyo gatanu cyashirako n'abagabo kenshi barongora abakobwa bakirisuki banzu marico banzu hezi cyo wari kuravuga imbere ko tugera ku ico kindi igijanye n'abana iki wari kuravuga ibibazo byo mu rugo ibibazo byo mu rugo no kuvuga yuko akenshi hari umugabo ushobora gusanga ataha uyu mugabo yataha yakigwe neza mu rugo kwakigwe niko ndavuga burya abagabo kode ya mbere kugira ngo ushobore kwifatira umugabo guki mu kiganza utiruramo hani imiti utiramuvangira amasombe n'ibiki byose ni cyubahiro kuko umugabo nubwo bagendera mu gasheze rurande abakeneye ko umugora mwubaha none we uzotaha wumvise ataje ugaca wiravya mu gitanda akata kakigwa n'abana yakigwa n'umuyaya ntaba yayo urumva basubirira bahinabuja mu byumba ubaza ko ari kubiri mukozi bose wawe niyabyuka uramuhakaye uragira ukuntu none erega buryo ubuyaya nabwo ni fonction muzindi yamukora mu biro n'ibiro vyiwe n'ivyo nyine by'ubuyaya none uzomufata umbwire ati uramugororera ishati niwe meza amashati agiye ikaruvati wa muyani wamugororera none kiraba boss ngari karagorora nibaza ko zitandukanye nizo ziwawe ari n'ingezi bazinyerera gusumba izo wawe izo ntukizimukora biraba none usanga rero ariko arakoropa bose yareka ipeni hagiye ku ntuze ashitangura gukoropa navya bitenge bafundika ino gucyahanya ugasanga aho hose iyunavye gucya iberera ijegera ngaha haribona hari hanya kuri ntuze ugasanga none azoreka ko azoca yuka ko umuyaya rero ngo ko ari umuyaya ari gusanga rero n'abayaba sonzi fresher bayinabuca biraba niko nasa n'uvu araronka n'umwanya ugasanga ari itera iswaga araronka n'umwanya wo kuja gukoresha inzara we nawe uri kurazunguruka igihe cyose utaje uyambaye imipira seneresi cyangwa ugasanga wambaye imipira ya sambodo rape nawe yambaye akabodi ariko arajya akayaga uri kurazari wambaye rigarayi mugabo mubona ko ngo muracari bato muzobona azobona iki reka ishavu mu bisanzwe baze barabe abagabo kujya kuntu usanga umuvyeyi iyo avyaye umwana ni gake umuvyeyi azigera abona yuko umwana yakuze nagira ni wabimenye ubwa mbere nk'ubu bibaza ko mama wawe akubona kuri diko uno munsi abantu tubana kuri gihanga oya guma bona ni wa mupete wo gukubita amashite iki nk'ubu arahangayika nk'ubu bamubwetiye ho dikaragwaye asenga ijoro rumura akavuga ati umwana wanje ubu umeze gutega mwana niwe mugore mukuru mama navyo uravyumva mugabo sorry ndagenda kubwira yuko akenshi benshi ntibaza kwibuka yuko umugabo ni gake rero nawe yigera abona yuko umugore wiwe ariko aragenda ahinduka mu busaza burya ubukwiye no kwiyaranje niba yagutwaye uri muto yego ako yadije nakunda abagore bato iyaranje shokora gasport iyaranje mere kwa kundi uravyumva wewe bisa n'amagumana imwe wa muntu yakunda abashakashatsi bavuga yuko abayamukunze kuva kiri agifite imyaka indwi iyo sana abakifisa agifite imyaka indwi ariko rero nkundira ukiri ngaho ako kantu kanteye ubwoba uravye ibiharuro binini kenshi abakobwa baje kurongorwa uburyo abameze mwiriya misi ya mbere iriya myaka ya mbere birangira kenshi ahindutse swat aravyibuha cane yarafise yamataye haraji nibindi cyangwa arakanonda cyane kera yaravyibushe kenshi birahinduka nico menga abagabo amaso yabo ahimba abagore babo hakiri kare oya nico niko nakubwira impinduka bivanye n'icyayiteye umugabo arashobora kubitahura umugabo shadiko ntiwogenda yakubwiye yuko yikundira umukobwa yambara impuzu zitarenga ngaha ku mavi hanyuma ngo ugenda uduze ino ku matako wazo gukunda ugenda ngo ugwebereze ushikane ku ntuze ku gisho ry'ibirenge ngo wazo gukunda Jendi bwako nigeze kubwira umugore tibiga rero jiwe ibintu byo kwambara amahuzu magufi je ndabikubona yaratangiye kwambara izi acha kubita rero umugore umukozi w'Imana
aca avuga ati mbo ubu rero jewe urumva ico nzoza ndakora nzoza nambara zigera ku birenge ndera kubura navyo sindabikunda at least basugeze ku mavi sijya wari usanzwe umenyereye wambara uravyumva hariho igihugu bigeze kubuza amamini baca bakoresha izigera ino baca bagira pasura zigera ino rero batita ngo duhimuwe yabitubujije uravyumva niwe muhimye cyane nimwe mwihimye aje tanga itegeko kuti uwo muzofata zitabure zose ahubwo nibarabara kweli urumva rero siguri hanyuma nko mu gihe uri kuravuga umva nk'ibyo n'ibintu byumvikana raba nk'ubu dufate ukundo nka utwaye umugore w'inzobe para wikunda abakobwa b'inzobe ejo atewe n'ibihere biramukubise aranirabuye ku rugero utigeze ubona umukunda cyabiteye nako ndavuga ati cyabiteye ari kiboneka ntacyo bitwaye none uvuga ngo ukunda umugore ngo afise akarinye hama yaba yibungenze umwana ugacuvuga ngo je ngo sinkunda abagore bafise inda oyaho none ko abayibungenze arabyara akagasubira hamugabo atabizi yuko umugore yabyaye kugira asubire kugira akarinye birasaba umwanya Avyumva mugona ntu ucuvuga ngo ngoro umva ngo ntacyo bitwaye none ni itegeko abakenyezi bavyaye bose baze bagumana inda nininya mugabo nta na effort uri kuragira kugira ngo umenye mbega umukenyezi avyaye binjire gym uravyumva oya ati mbega umukenyezi avyaye kugira asubirane itayi yiwe bigenda gute mbega umukenyezi avyaye kugira ngo bigende ukuntu bigenda gute nta ma information barondera ugaca usanga kare umukenyezi yari yitaho mugabo no musi ubwakwaha umengo ni shamba rigendera mu mintu ze nyamwe nk'ibintu ze nyungwe ugasanga ni amazo uwo mugabo azovyihanganira none ubwa mbere bashobora gufata agashatsi ukagatereka none umushatsi utwariki ngo jewe ngivyo ngo nivyo abakiri bato irega barahaje ariko rero harigera bitekwa n'abagabo ugasanga umugabo kera yarumuguriye aga super black sinzi ibinagezweho nta kasiga yagura ukakigurira none kare mutaramenyera inda kagura nivyo rero by'abagore usanga babanebwe ari abagore usanga ati uroko giye ku mugabo nibyo niko ndavuga rero none ndavuga ku bakobwa b'amasugi aho bamaze kwinjira kuri kimwe cya gatanu sibibi kubisugi mugabo hari amadefo abakobwa b'abasugi bafise atatu kandi ari babagabo benshi bipfuza barabifuza mugo kubera bacinyuma none kandi babatwara baza bacinyuma kubera umukobwa w'isugi ntashaka kumva nkizi nyigisha ariko amaze nk'ikiganiro avuga ati ivyo bisutwa mukama acafunga amatwi abakobwa b'isugi barafise akantu ko kugayana uravyumva barafise akantu kubunebwe benshi ubona yuko ubuzima bwiwe buhagaze kuri ubwo busugi bwiwe wala shame uravyumva barafise akantu kubunebwe bwo kurondera ama information ijya ninukura kuri yayo donc abona kumenga ubuzima bwiwe bwose valere yose afise iraho hantu reka rero agenda ashike mu gitanda ntacareka na president umugabo yikuriye amaze kujyabana n'abarengeye abo bajyamanye na baratazara none uzomupresenta iki mico gitanda kandi atacutse acaza kubirondera hanze none uzosaba kumubwira ngo bwabo ntiyabukuyeho nari bwaheze none rega umara umunsi umwe ahubwo nyene ko nibaza ati urabugumana si iyo myaka yose kugira ya valere yawe wabonye aho hantu izoguma iri kuri ubwo busugi ubitse imyaka 30 mugabo uzomara umunsi umwe bisigura ngo rero ico yarondera wa mugabo y'abagabo rero nakwinyorane n'abamesha yabonse bwa busugi ni sawa sivyo arazi yuko wewe utegerezwa kuzomuguma hafi ari abakobwa bamesha aje gucinya umugabo kandi yero ngo bari suki kavuga ati ico nabitse rero caraheze ubu rero je suis 27 Novembre n'umuto mwambutsa ati ubu rero igisigaye ikanje kumviriza by'abandi bancuze rero kandi bariko baravuga yuko intandaro ngo y'abagore benshi bacinyuma abagabo uno munsi ari uko babagiye kubaka ngo bamaze kubikora kenshi hanze bishoboka gute yuko umukobwa nawe agiye kubaka atari bwabikora ashobora kugerayo n'abagenda bararushe akavuga ati bro bisaba ko nduhuka nicara ndazi umugore araho akereke pare yavuze ati ndarambiwe n'abagabo bama bara ntabagura hagenda bako notekeretse kandi yaratuje firma meze ibintu mba numva ta formule bifise birayifise oye tuvuze kusugi dusanze nawe yo kubaka eja kadukana ingeso yo gucinya umugabo ni byiza wanashaka ni nabwiza tuvuze kugiye kubaka agenda afise theorie Usanzwe ugiye udafise teori udafise izinyigisho none kutazogenda zazindi batubwira hari yanya ngo abagize ntuzenda konda kubigarukako bigisha inyigisho nabashefu to zone nabamusitanteri kuba musitanteri nibisigura ko cyumuhinga mu bijanye n'ivyo oya ntucu mu relationship cancer ngo nukubera zone baganisha urumva ngo gukundana kubarana sinzi yimbara no kugirana na sinzi nukuri ntavyo nakurikirage cyane mugabo none ugiye uri sugi je barantelefone bambwira ahantu kuri CDS raho bati ibara riragoye cyane gano cyawe bisaba kugikomeza ati kuberi haje kwibaruka umugore aje kuvyara risuki
aje ku my uwo mugabo bamuciye inzoga baramurenganije gusa baca babonetse hageze kwibaruka umugore aje ku birabaho ngo yararize ngo hanyuma ngo ariko ararira ngo acavuga ngo je ngo simba nani babariza umusheri ngo nca nditekerereza rero mezi yose rero ngo umugabo yacahindirayo n'intoki sindagacaho yari umuntu arashobora kuragura kuja kubyara ari subi none gusama muri piscine ntibasamirayo kuri Yesu nabo bumvise basamiye ku Yesu yaciye ahindirayo n'intoki aravuga ati yanse kwibariza umusheri wiwe none atanga kurira yanse kumuriza yanze kumuriza yanse kwibariza umusheri atanga kumbwira ngo nakoma induru washaka girera wana nijeni urumugisha kubana nawe mba numva ko harara ungundi ndenda gushimire yamara duhereze mu tuntu n'utundi mu biganiro kwagiye dukorana narandikiwe n'abantu barenga 30 b'igitsina gore barambwira bati uyu mugabo ko biboneka yararijijwe yarahuye n'ibibazo binini jewe ego niko bagiye banyandikira ati nimba vyoshoboka hakaba ariho connection yari yo yose uno mugabo twohura umuntu akazomuhoza amarira yagize muri kahise uri ready kugira uronke mumwe canke tuguconnecte nabo ibindi mu vyimenyerero kino cyambere kuva mu mwaka wa 2014 ndiko ndigisha ntabwo kwakira ibibazo by'abubatse niwo munsi nasinya yuko atagitsina gore kizombabaza haba mu buzima busanzwe haba uwi wanje canke n'ubundi sinigeze ndira cyo ni cyambere hanyuma ikigira kabiri sinigeze mbabara kuko ntagenda kimwe nigeze ndindomba ngo vyagenze kunuku nta vyahatari vyabaye je novuga ngo ni ibintu vyahatari ico gituma nzaga nkavyimanga kandi ico gituma niga navuga ngo habaye ibi nibi nivyo sinoja nganga ngo nihagarare ko cyane gose hari utundi twishi yakoze ngo ariko arankomesha inagamba navuze ati siniyemeye mugabo navuze ati hari undi mugabo yobibona ibi ukasanga induru ziradutse muge byo byose ngo yari programme yo kugira ngo ankomeshe agasanga sinkoma naho nagomba no kwanura n'abantu na cyane cyane abagabo canke abagore bamenye ko umugabo yikomeje ntakomeshwa nukuvuga impanuro ihari umugabo arashobora kuvuga ngo agira gukomeshe uraraba nk'uri kararaba iyi sinema y'igihindi mu gihe atagihinduzi canke umugore agira gukomeshe ari ibintu byinshi wogira ngo ukomeshe umuntu je vraiment ikintu cyambere kinkomesha mu buzima baze bavyumve nukuri nukura amafaranga mu mufuko aho nakagoze wokishira nafise uduhera jewe ndashobora kumva mpangayitse nkagira stress nkasanga ariko nabwira abantu nabi mugabo nta muntu w'inyama gucyanya ushaka kugigintu akacumba kugira ngo ntere stress jewe oya nukuri ico ni cyambere hanyuma ikigira kabiri bavuze ngo barenga 30 sino bashobora bose kwiye oya ko ndibaza ngo haramutse hova umwe hari ico vyo gutwara ukaronka wa muntu baguma hagufi yawe ega burya mbo sinovuga ngo umugore n'umwe mugabo ubundi nagenda amenyeshe ko je ntarasinyura ico ni cyambere hanyuma ikigira kabiri nubwo no sinyura ariko nabagabo benshi badakunda kumeditako iyo ushikiwe n'ibibazo nk'ibi abanditse barakubwira yuko atari biza guca wihuta gusubira muri vya bindi hanyuma ariko indi naco nukubanza d'abord kuraba nabwiye ati kubera ko ntasinyura nawe nyine ashobora kugaruka hanyuma nukubanza ukiga ibintu bivuga ngo mbega mu gihe ibi bishitse ukiga ati vyashitse kubera iki umaze gutora impamvu y'ibyabaye ucura abanyimba agomba gusubira muri ivyo wonya kandi mbega vya bindi vyarahetse bishasha byo birimwo ngaha nibihe rero ngomba ko haraze imyaka 2 n'amezi hejuru angahe na 2 nyene abiri ntakwira neza mugaye ikibazo gihari mbe abo ko bavuga ngo akananiye umugabo kananira n'ubundi shaka kananiye umugore kananira n'ubundi nigiki cemeza yuko bo hapa baza hari impinduka basanye ama ikindi nize nuko nta tegeko rari kugira ngo umuntu ngo ategeze kurongora twarize kuri Paulo yarahanuye abantu ati owo vyokundira yomera nkanje ariko abantu ntibaratahura yuko ugiye gusoma mu bitabo bisigura bibiliya ko Paulo yigeze gutunga umugore rero je vuga ngo jengo nzokwimera nka Paulo none nka Ahmed yovuga ngo yomera nka Paulo Ahmed none yo nabishobora yarigeze gutunga kubera ko kugera ubu yarigeze gutunga umugore uzimambo yo bivuga kubera kugera ubu akibishoboye none Paulo kugera ubu yarabikibishoboye none yarabanje aramutunga amara munanira amara murungika oya mugabo ivyo nibitabo muri ko muravuga ngo bisigura bibiliya ariko muri bibiliya nta hantu havuga ivyo bintu oya bakubwira ko yari umusore
Paulo umusore w'akarorero batanga ko akarorero nakubwiza ukuri rero Paulo yaragiye Imana iramwereka ivy'ijuru ibimweretse aravuga ati Paulo uwo muntu azokwishira hejuru ikimuteza igisata yafise igisata hojya mu rubavu ku buryo ata bintu byatariwe hava jako nawe ndi bwo ubona abanyene baravuga ko yari umumesha ahubwo rero iyo bari akabamara kubera mugabo kubera ico gisata yari afise yari ngorane sa JBC ibi byo ngari baza batari gisata cha Paulo kubera ko buri mu mugabo nivyo kubera navyo ntaci no bikorana reka dusenga Imana hanyuma rero abo nabo 30 aje inama n'ingingo batore mwumwe hamba bamunzanira hama twumve imigambi yiwe none ariko ndiko wewe nakubwira ugomba gutanga show ku bantu mugabo rero rimwe na rimwe rero abantu 30 je uzome amazina yabo mugabo ariko gusa ari cutabesha hariho abantu je batigeze bahora baba banyandika baba bakobwa baba n'abantu niyo proof narindindiriye ati burya wona abace inbox barakwandikiye oya baranyandikiye vraiment kandi benshi urakoze cyane pore igene yaba Jesse nigeze ndi ngurumva ngunabonye ibintu kimana kandi benshi barabigitsina gore none abagabo ni bake abagabo kwandikira kugira ni bene wanyu ushaka bakubwira ikintu n'abagabo gusa abagabo reka ndabahe pore ari mugabo ambwiye ngo je mugore ntazosa kundanira ngo ntazosa kundanira uburofu ngo kubera ngo barenze ngo bakugara ko ngo wewe ngo agasaba iki nawe ati tekana we gwawe ni gwawe nanje gwanje yari gwanje ivyo kandi ubunya ni gwanje ni kama tegeko avuga mu mategeko mugabo kuko ubundi bwo tuvuze ngo tugira uko acatangura za formule wajyanywe n'ikisha ugarukanywe n'iki uyu munsi urihe uyu munsi uri kumwe nande bimeze gute urumva byo byose ukavyiga ugafata decision kandi ndi bwoko ubuzima n'ubuzima musanzwe hagati yo kuvuka n'urupfu ikiba gisigaye no kugwana n'ama challenges aba mu buzima kandi buga challenge ya mbere ihari yo kugwana nayo ndabasubire mu abagabo uzugwane n'amafaranga ntuzugwane n'inkundo cyangwa cyaye pro umutima no guterera no gusuguma amaraso so gusuguma inkundo kandi mu benshi abantu benshi bariranze barabanye kumenga urukundo ntukibaho n'ukuri hari abagore bakunda hari abagore bubaha abagabo babo hariho n'abagabo bakunda abagore babo vraiment ukabana yuko izo nkundo zihari ni benshi gusa ntibasamare kubera shetani ntibikunda shetani ntibikunda je ndazi yuko nk'ubunya nakubwiye tuzogende kumurondera bien sorry ni uzogende kumurondera niyo abatari kumwe na ya shetani nakubwira yiwe kubera barakunda ko bari kumwe kenshi denye baho numvise bampa bakuru ngwana ngo umunsi ho nguracyunga ngo oya ngo birwanye mu biro kuva mu gatondo gushika ku mugoroba avuze ati je ndi gengi nta birebire bisikuke rero ngo rero nibaza yuko usanze ari muri mudu nziza atawe niyo daimon yiwe ndazi ko yo guhama amakuru meza muga ico nazi ico toronka gusa nuko tokwigera ronka ivyo yo hava vuga ngo twarapfuye ibinyere by'akanyariga borega byonyene gusa bisanzwe nayo ubundi gusa iyo utavuge gutega baje nariko ngaruka kwa abagabo babanye neza n'abagore yego iyo utemutaronsi shetani za kubinjirira nico gituma birivuga ati urugo n'ugwa babiri ubundi yavuga ngo genda mu miryango bijya sivyo wogenda kwa pare na marene sivyo ubo ugiye kuza gusanga abagore bazakurira abapare ava yamuteye inda kwa pare nguru umugabo ngo ubwira marene ngura n'umukobwa wawe nguko nuko ukaca ngatinda kana niki arofasha je mbanira ku wiki ashagenda akakosora umfi ibi ndiko nakubwira birabaho kandi ibi ndiko nakubwira ndabifitiye n'ama preve ndafise n'amatemonyage ari 5 y'abagabo bateye inda ba marene b'abakobwa batwaye n'abakobwa batwaye amada y'abapare babo kandi bikamenyekana nimba ndiko ndakumva ico baciza nuko byo kwigumira hagati y'abantu babiri erega n'ubundi bunzi sezerano babiri nukuvuga urwo gubakwa n'umugabo n'umugore n'Imana yabo iby'abahanuzi ngurumva ibi by'abahanuzi byose uza gusanga bahe ntugifite bibiliya Mika igice kiri ku murongo wa 5 byanditse gute reka ndaza kwasoma nzohaba sharing murongo bawurabe ntukishimire inshuti urumva ntukishimire umukunzi ntukize inshuti biki ibintu byagucyobonya ufate n'akanwa kawe no ku mugore wawe mufumbatira be blessed wherever you are hasta la vista
Dico Entertainment.